Uno munsi naho twazanye iki? Twazanye icyo twita adverbs of frequency. Adverb of frequency ni kuvuga iki? Mu Kirundi ni za ntumbuzi z'inshuro. Ni kuvuga inshuro uhora ukora ikintu. Mu kigo giheruka cy'umwanya wa simple present, aho twize yuko umwanya wa kuba ari wo simple present ukoreshwa mu kuvuga ibintu usanzwe ukora misi yose. Ubu naho izi adverbs zifasha iki ujya mwanya wa kuba? Ziwufasha mu kwerekana inshuro icyo kintu usanzwe gikora. Ushobora kuba usanzwe gikora rimwe mu kwezi, kabiri mu mwaka, cyane inshuro zitatu nko mu ndwi. Nicyo is adverbs of frequency zifasha umwanya wa kuba. Right? Nimero ya mbere, ndabaramukije. Good morning, good afternoon, good evening. It depends where you are. Bivanye n'aho muherereye, mwaramutse, mwiriwe. Kuri ino nshuro y'uno munsi, muri rwo rukurikirane rw'amavideo tumaze ibisigo turakora rw'inyigisho z'icyongereza, twari twavuze yuko tugiye kuza turiga ibijyanye n'imyanya mu cyongereza, icyo twita English tenses. Rero ubuheruka twize umwanya wa simple present, ari umwanya wa kuba. Uno munsi naho twazanye iki? Twazanye icyo twita adverbs of frequency. Adverb of frequency ni kuvuga iki? Mu Kirundi ni za ntumbuzi z'inshuro. Ni kuvuga inshuro uhora ukora ikintu. Mu kigo giheruka cy'umwanya wa simple present, aho twize yuko umwanya wa kuba ari wo simple present ukoreshwa mu kuvuga ibintu usanzwe ukora misi yose. Ubu naho izi adverbs zifasha iki ujya mwanya wa kuba? Ziwufasha mu kwerekana inshuro icyo kintu usanzwe gikora. Ushobora kuba usanzwe gikora rimwe mu kwezi, kabiri mu mwaka, cyane inshuro zitatu nko mu ndwi. Nicyo is adverbs of frequency zifasha umwanya wa kuba. Right? Nimero ya mbere, always isigura misi yose. Nyimba icyo kintu mu mwanya wa kuba muri simple present usanzwe gikora ryari, kangahe? Iyo uvuze always bisigura ni misi yose ata munsi n'umwe uvuyemo. Ya kabiri, usually. Usually nayo ni adverb of frequency ikoreshwa mu kuvuga ko ikintu usanzwe ugikora. Iyo umva ijambo usanzwe, urumva nta munsi n'umwe utigera ugikora, usanzwe ugikora. Okay? Usually, normally cyangwa generally. Normally cyangwa generally nayo ikoreshwa mu kuvuga ikintu ko kiri normal, kiri simple, tout simplement yuko icyo kintu usanzwe ugikora. Okay? Often cyangwa frequently. Often cyangwa frequently. Iyo adverb nayo ikoreshwa mu kuvuga ko ikintu usanzwe ugikora kenshi. Often cyangwa frequently bisigura kenshi icyo kintu ugikora. Sometimes, abantu benshi bakora koresha sometimes abayikoresha kutariko. Mugabo sometimes uriko urayikoresha neza isigura rimwe na rimwe. Ni ikintu ukora mugabo utagikora kenshi, rimwe na rimwe bishika icyo kintu ukagikora. Seldom bisigura gake. Icyo kintu ntugikora kenshi cyangwa misi yose, mugabo gake uragikora. Hardly ever cyangwa rarely. Hardly ever cyangwa rarely, iyi isumba inguvu seldom. Iyo isigura gake gake cyane kabaho. Hardly ever cyangwa rarely. Never. Never nayo ni adverb of frequency, nayo ikoreshwa iyo uri kurahakana ikintu ko mu buzima bwawe icyo kintu utigera ugikora. Urumva gifise degree ya 0. Icyo kintu nta n'umunsi n'umwe kandi nta n'uwo kikwagiriza ukoresheje never. Occasionally. Occasionally nayo ni intumbuzi ikoreshwa iyo kuvuga ko ikintu kiba ku gihamana. Cya kintu kiba utari witeze yuko
kiba cyangwa cya kintu ukora utaba witeze yuko wakoze, nico ukoresha adverb occasionally. Okay, rero misi yose rero ushaka kubaza ikibazo, ushaka kubaza umuntu ikibazo inshuro asanzwe akora ikintu, umubaza how often do you. Okay, reka tubaze inshuro umuntu yiga icyongereza. Ushaka kumubaza ati how often do you learn English? How often do you learn English? Wiga icyongereza kangahe? Aho uriko arakwishura acha kwishura inshuro akiga. So atashaka gukoresha always, ashaka gukoresha usually, normally, often, sometimes, seldom, hardly ever, never, cyane occasionally. Right? Reka dusumire ku turorero rero. Always, I always study after classes. I always study after classes. Niga misi yose mvuye ku ishuri. Agira etude ya vyigwa umuntu asubiramo muhira, asubiramo ibyo yize ku ishuri. I always study after classes. Misi yose niga mvuye ku ishuri. Usually, I usually walk to work. I usually walk to work. Abantu bitiranya walk na work. Walk, dusoma walk kubera ko w ino ikurikirana na kubera ko ino al ikurikira w, dusoma wa. Kanatsinda a na l ndende iyo bikurikiranye bicika o. Hama work, work misi yose o na re bikurikiye urudome w ruca rucika ruca dusoma we. To work rero bisigura gukora, hama to walk bisigura gutambuka, kugenda ahantu n'amaguru. So I usually walk to work. Jewe mu bisanzwe nja ku kazi n'amaguru. Okay? I normally get good marks. I normally get good marks. Mu bisanzwe je ndonka amanota meza. Mandiyizi. Okay, misi yose cyane mu bisanzwe je ndonka amanota meza. Marks bisigura amanota. Right? Often cyane frequently. I often read in bed at night. I often read in bed at night. I often read in bed at night. Kenshi nsoma mwijoro ndi mu gitanda. Kenshi nsoma mwijoro ndi mu gitanda. I often read in bed at night. Kenshi nsoma mwijoro ndi mu gitanda. Sometimes, rimwe na rimwe. I sometimes sing in the shower. I sometimes sing in the shower. Rimwe na rimwe ndaririmba iyo ndi muri douche. Seldom, gake. I seldom put salt on my food. I seldom put salt on my food. Salt ni umunyu, food ni imfungurwa. So I seldom put salt on my food. Nshira umunyu gake mu mfungurwa zanje. Hardly ever cyane rarely, gake cyane kabaho. I hardly ever get angry. I hardly ever get angry. To get angry bisigura gushavura. So I hardly ever get angry. Nshavura gake cyane kabaho. Never, nta n'umunsi n'umwe. Vegetarians never eat meat. Vegetarians never eat meat. Abantu bafungura imboga ntibigera bafungura inyama. Nta munsi n'umwe bigera bafungura inyama. Vegetarians ni bajya abantu basanzwe bafungura icyo mu mirima gusa, badafungura ibikoko cyangwa ibintu byose biva amaraso n'ibikomokako byose. Occasionally. I occasionally go to bed late. I occasionally go to bed late. Ni gake nja kuryama ntevye. Kugihamana niho nja kuryama mwijoro cyane ntevye. So guys, reka ndabashimire kuno mwanya twabanye hamwe ku rubuga rwanyu ariko rw'iwacu dukunda cyangwa mukunda icyongereza cyoroshe. Reka ndabaha ikaze mubandanye mugira subscribe kuri no YouTube channel yacu.
mubandanye murapartage amavideo yacu kugira ashobore gushikira abantu benshi batandukanye, surtout na cyane cyane especially abantu bifuza kumenya ururimi rw'icyongereza. So thanks very much guys, it was your teacher Fabrice Kinamovies. Bye.